Ndabaramukije cane, ndabaramukije mbifuriza kuroranirwa mu byo muvuga no mu byo mukora, kandi mbifuriza kugira ngo mugire amahoro n'imigisha mu buzima bwanyu bwose, mu banyu ndetse no mu banyu. Ni Jane Hatunga nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire nk'uko twamaze kubitangura. Tumaze iminsi twiga inzira umuntu yokora, ibyo umuntu yokora kugira ngo agire ubuzima bwiza, ubuzima bw'amahoro n'umunezero. Nk'uko kandi twabivuze mu nzira igira 15 duheruka kwiga, ivuga ngo rondera umunezero w'ukuri, umunezero udatangwa n'ibyo utunze, ahubwo umunezero uva mu mutima wawe bivanye no kunyurwa n'ibyo ufise, ukarondera kubyongereza ariko ubirondera mu nzira nziza. Uno musi rero tugira tuvuge inzira ya 16 ivuga ngo tumbera ibyiza. Hanga amaso yawe ku byiza uyakure ku bibi, cane cane ko twavuze ati tuze twama dushima mu byo turonse, twama ku buzima dushima ku buzima dufise. Niyo mpamvu rero mvuga ati umuntu wese akora uko ashoboye yama ahanga amaso ku byiza ayakure ku bibi, yama ahanga amaso ku bihari ayakure ku bidahari. Cane cane twavuze ati igihe uri mu bibazo, igihe uhuye n'ibintu bikugoye bikuremereye, ntukomeze wiheba wiganyira ngo uvuge ngo yo ngo ndapfuye ngo noneho birarangiye, ngo wihebure cane umutima ucike. Oya, ahubwo kora uko ushoboye urabe ibyiza byabaye. Ubwo rero muri uku gutumbera ibyiza cane cane tuvuga ati ku munsi utangurane ibyiza mu byiyumviro byawe. Wiyumviriye neza bizotuma ugira n'inguvu zo gukora neza umunsi wose. Ego ntihazobura ibibi bizogushikira, ariko ibibi byo gushikira byoreka, uzokwama wowe ufise intege z'umutima cane cane zituma ugira n'intege z'umubiri. Rero kora uko ushoboye urabe ibyiza mu bintu byose bibi byabaye. Nk'uko nabivuze ubushize, ibyabaye bibi ntubishire ku mutima cane ngo biguce intege, ahubwo urabe iciza muri ikintu cyose kibaye. Ugerageze kurabamwo ibyiza byo biba byagushikiye ko bituma ushima Imana, bitume nawe wumva ko unezerewe. Hama rero wame ushima ku byo ufise. Mu gihe ufise abagenzi nabo ugerageze kuraba abagenzi bagutera intege, abaguca intege ubahebe, abaguca intege ubirengagize, mbere ntubahe n'umwanya wawe kugira ngo ntibakomeze kugusubiza inyuma, ahubwo babandi bagira ico bakumarira, babandi bafise ico inama baguha, babandi bakongeza inkomezi, abari bukomeza bari bo bagenzi mugumana. Ubundi mwanditsi w'igitabo nawe yaravuze ati ntuzigere utakaza umwanya wawe ku bintu biza kuguca intege, ntuzigere utakaza umwanya wawe uraba wumviriza canke ukorana n'abantu bagusubiza inyuma. Uko muhuye bakama bakubwira gusa ibintu bibi byo kukubwira ibibi gusa byakubayeko, canke ibibi byakubayeko ubuhera ari byo bakwibutsa. Oya, ahubwo fata umwanya wawe umarane n'abantu bakubwira ibyiza, bafise imigambi myiza, kuko burya wa undi yaravuze ati ufise inshuti nziza nawe ibyo ari byo byose uraba mwiza. Nawe ugira imigambi myiza y'iterambere, imigambi myiza yo kugira ubuzima bwiza, atari babandi bo kugira insako gusa, atari babandi bo kukuzanira amaganya n'amarira batuma nawe wongera kurira. Oya, ahubwo fata umwanya wawe ugumane n'abantu bazima bazoguha kugira inkomezi mu bugingo no mu mubiri no mu byiyumviro no mu mutima. Mu kibano heza naho nyene bizokugirira akamaro. Hama rero muri iyi ntumbero yo gutumbera ku byiza gusa, namye ndaba mu gitabo kiraho nsanga uyu muntu yaravuze ngo kugira uhanga amaso yawe ku byiza nuko wama wishize mu mutwe yuko utegerezwa kuraba ibifise akamaro, ibikugirira akamaro mu buzima, atari ubuzima gusa ubu bw'umubiri tubona, ahubwo ubuzima bwo mu byiyumviro, ubuzima bwo mu kibano nk'uko twabivuze, mu buzima bwose. Yaravuze rero ati umuntu ushaka kuraba ibyiza no kugira ubuzima buzima yama akura amaso ku bibura ahubwo akayashira ku bihari. Umuntu ushaka kugira ubuzima buzima akura amaso ku byapfuye, ntaba ari byo ahanga amaso cane, ahubwo akayahanga ku byakize, bikamutera kugira inkomezi gushima Imana. Ushaka kugira ubuzima bwiza akura amaso ku byagwaye akayashira ku byakize. Ni ukuvuga ubugwayi bwose bwabaye canke abantu bose bagwaye, bababaye, basinzikaye, aravuga ati ibyo byose naho ibyo byabaye, agaca araba n'abakize nabo bikamutera kongera inkomezi. Uyu muntu kandi ushaka kugira ubuzima bwiza akura amaso ku byashize akayashira ku bihari, ku byuzuye. Aka ni ka karorero ka wa wundi beretse igikombe kirimwo amazi ageze hagati na hagati, bagaca bamubaza ati wowe ubona iki gikombe kimeze gute? Uwo muntu yaravuze ati je ndabona iki gikombe habura gato ngo cuzure. Uwundi muntu wo ku ruhande we bamubajije ati reka data, ahubwo iki gikombe ndabona
habura gato ngo kibemwo ubusa. Ni ukuvuga abantu babiri rero bafise intumbero zibiri, uwo yabonye yuko igikombe habura gato ngo cuzure ariko araba ibyiza, ariko araba aho biri, ntabwo ari kuraba aho bitari. Natwe rero tugira intumbero yo kuraba ibyiza, turabe ibyiza byoba byabaye ku munsi, turabe ntiduhange amaso ku bibura, ahubwo duhange amaso ku bihari bidutere gushima. Umuntu ushaka kugira ubuzima buzima naho akura amaso ku bicantege, ahubwo akayashira ku bimutera intege, ku bimutera inkomezi. Uyu muntu akura amaso ku bimutsitaza, agashira amaso ku bimutera inguvu, agakomeza urugendo. Akura amaso ku bimucumuza, agahanga amaso ku bimwongerera gukora neza, bituma akora ibyiza gusa, akagerageza gukora ineza no kuyikorera abantu bose uko ashoboye. Umuntu ugomba kugira ubuzima buzima akura amaso ku bimuriza, akayashira mu bimunezereza, agahanga amaso ku bimunezereza, bigatuma yamana umunezero mu mutima, kandi iyo amaze kugira umunezero mu mutima n'abo bari kumwe abasangiza umunezero. Kuko uwundi mwanditsi nawe nyene yaravuze ati umuntu unezerewe gusa niwe ushobora no gutuma abandi banezerwa, kuko ubabaye we watuma n'abandi bababara. Ubwo rero tubyiteho, tugerageze gutumbera ibyiza, tugerageze kuraba ibyiza byabaye, aho kugira dukume duhanga amaso ku bibi byabaye. Nimba ari umugenzi mubana naho, nimba ari abana bawe canke abavandimwe canke inshuti, aho kugira ngo ukomeze uharura, hari n'abandi mbere numva ngo bandika, aho kugira ukomeze wandika ibibi umuntu yagukoreye, ahubwo andika ibyiza yagukoreye. Aho kugira ukomeze usubiramwo ibibi umuntu yakugiriye ku munsi, ahubwo komeza uharure, komeza umubwire, komeza wiyibutse wowe nyene ibyiza uwo muntu yagukoreye. Biragutera inkomezi kandi biratuma mukomeza kubana neza mu mahoro no mu munezero. Iminsi yose ugerageza kureba ibyiza, ukure amaso ku bibi, ahubwo yahange ku byiza, bizotuma utumbera hejuru, hahandi hari inkomezi ziruta byose, zimwe nambabwira iminsi yose. Nuko rero dusoza tuvuga tuti duhange amaso ku byiza, twame duharura ibyiza, tureke guharura ibibi kuko biraduca intege. Hama uwundi nawe yaravuze ati abantu bashaka kubaho neza bidoga gake bakama bashima, biganyira gake bakama bizeye yuko imbere ari heza, bagahanga amaso hahandi hava inkomezi za byose. Abantu bashaka kubaho neza ntabwo bakomeza kubona yuko abandi aribo bakoze nabi, ahubwo nabo bariraba bakigira amasomo ku byababayeho, bigatuma bakomeza gushishikarizwa, imitima yabo igashishikariza gukora ibyiza gusa. Abantu bashaka ubuzima bwiza baja mu nsaku gake, ahubwo bakavuga ibiteza abandi imbere n'ibibatera inkomezi. Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza bakura amaso ku bibacumuza, ahubwo bagashira amaso ku bituma bakora neza, bakaraba imbere. Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza babesha gake, ahubwo bakavugisha ukuri, kugira ngo aho bari hose bazane amahoro n'umunezero mu bandi. Murakoze cyane rero, duhange amaso yacu ku byiza, twame duharura ibyiza byabaye, dukure ibyiyumviro byacu ku bibi, kugira ngo tugire inguvu n'inkomezi zo gukora neza. Murakoze cyane, mukomeze kuroranirwa, kandi abafise ibibazo n'abafise ibigeragezo nabo nyene mbifurije kugira ngo babivemo, Imana ibafashe ibazigame muri byose. Mwese murakoze, bye.